Bakunzi banje, Yesu Kristo bahezagire. Abatarakora subscribe mu bikore. Ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi. Ry'uyu munsi rihagaze mu gitabo cy'Abakolosayi. Icete Paulo yandikiye itorero ry'Abakolosayi. Iki cya 4 umurongo wa 12. Epafra w'iwanyu, umugurano wa Kristo Yesu arabatasha. Yama bagwanira mu gusenga kwiwe. Haleluya. Ijambo nshaka kuvugana namwe nibi. Kugwanira ivyacu. Kuja mu gihengeri mu vyacu. Ntitureke Satani kwaza gusambura ivyacu turiko turamubona. Epafra yari kure n'Abakolosayi. Yari nababwirije ubutumwa bwiza, ariko mu masengesho ye ngo akabwira Imana ngo Mana, ndasengeye, ndagwaniye Abakolosayi. Haleluya. Kugira ngo bashikame. Umva, bashikame. Haleluya. Batunganye rwose. Mumenye neza mudakekeranya ivy'Imana igomba byose. Ndagusengeye ngugire uyu mutima wa Epafra wo kugwanira ibyawe, kuko Satani araguhiga akaguhigana n'ibyawe n'ivy'Imana yaguhaye. Uwo mugisha uri imbere yawe Imana yaguhaye urindisha amavi. Nutawurindisha amavi hari igihe uzokuva mu biganza. Hariho Satani akora ku murango no mwijoro. Semeni amen. Epafra yagwanira Abakolosayi ngo bashinga imizi. Gwanira ubugingo bwawe, gwanira imyemu yawe, gwanira kuguma uri connected n'ijuru. Haleluya. Satani ndaze akubuze ubusabane bwawe n'Imana. Gwanira ibyawe. Nutabigwanira azobitwara, azagukugira ubusa. Ndakwifurije imwemu yo kugwana, yo guhagarara mu gihengeri uhagararira ibyawe. Epafra yahagarariye itorero ryo Gikolosayi. Igitabo cya Amosi igice cy'Icyenda umurongo wa 11 haravuga ngo, kuri uwo munsi nzovyura urusago rwa Dawidi rwari rwatemvye, zibiri bihengeri byarwo, nongere nsanaza nahashize hago, ndagubake rumere kuko gwahoze. Haleluya. Haguruka wubake, haguruka wubake. Sana izo bihengeri, sana izo bihengeri, izo bigukikuje. Hari igihe Satani aza agasenya mu bana, agasenya mu mugabo, agasenya mu mudamu, agasenya urugo. Haguruka, birakuraba. Haleluya. Ba Epafra w'iwanyu, ba Epafra w'urugo rwawe. Sifa kwa Mungu. Amosi aravuga ngo, kuri uwo munsi nzovyura urusago. Data azovyura ni wowe uzohaguruka. Harimo uruhara rwawe, rwari rwaratemvye. Satani ashaka kuguma atemvye ibyawe, atemvye urugo rwawe, zoruvyura. Haleluya. Zibiri bihengere byago, nongere nsanasa nahashize hago. Hari igihe agasenya. Haguruka usanasane, haguruka wongere wubake, haguruka uzibiri ivyo bihengeri, haguruka uzibiri ivyo bihengeri vyose Satani yagiye aguteza mu buzima bwawe. Sifa kwa Mungu. Zozibiri bihengeri vyago rumene kuko gwahoze. Arashaka kutwica, arashaka kutwononera ibyacu. Dufite Yesu. Haguruka, ayo mavi yawe asubire kandi yubaka ibyawe. Sifa kwa Mungu. Mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa 15 umurongo wa 16 turavuga ngo, hanyuma y'ibyo nzogaruka nongere nubake urusago rwa Dawidi rwatemvye, nongere sanasa nahashize hago, ndaruhagarike. Haleluya. Reka kurekera ibyawe byaguye hasi, haguruka ubihagarike kuko ni ibyawe. Mu gitabo cya Yeremiya haravuga ngo, igice cya 31 umurongo wa 4, nzosubira kukubaka nawe uzoba hubakitse. Usubira kandi, azosubira kandi akubake. Haguruka, ariko nawe ari mu ruhara rwawe. Haguruka wubake, haguruka. Semeni amen. Ba Epafra w'iwanyu. Niyo jambo ry'uno munsi. Ba Epafra w'iwanyu. Yamagwanira itorero, gwanira ibyawe, gwanira umugabo wawe. Umugabo ntagusohokana urugo kurabona, umugore ntagusohokana urugo kurabona. Abana haguruka tubagwanire, haguruka tugwanira abana bacu. Babe uko Bibiliya ivuga ijambo ry'Imana n'abanyamugisha. Haguruka tugwanira bacu. Semeni amen. Epafra yamabagwanira. Yeremiya we yavuze ngo, nzokubaka nawe uzoba wubakitse. Ashaka ko dusenya. Oya, duhaguruke twubake, duhaguruke kandi birashoboka. Haleluya. Haleluya. Nehemiya yarahagurutse iwabo. Nehemiya bamuzaniye amakuru iwabo ngene ariko arasenyuka. Aragenda arapfukama ararira. Araririra biwabo, arira ishengero ry'iwabo. Bagiye imbere y'umwami, umwami ngo aramuraba. Aravuga ngo, Nehemiya we niki cyabaye? Aravuga ngo nubisha amakuru mabi y'iwacu.
kubera amasengesho ye umwami aramuga ngo ushaka iki, aramuga ngo ushaka kugenda kubaka iwacu. Mwene data urakeneye guhaguruka, urakeneye guhaguruka kugira ngo ugwanire ibyanyu. Satani ntasenye urugo rwawe uri kurabona, ntasenye ibyawe uri kuraraba. Oya, haguruka ugwanire ibyawe zo kubaka kandi uzoba wubakitse. Ahari ibyengeri haguruka uhazibire, haguruka usubire wubake. Nehemiya yarahagurutse aragenda kubaka, yahuye n'intambara za Senebarati na Tobiya na Geshemu, baramugwanya arababwira ngo mutamugabane mufite mu byacu. Satani nta mugabane afite mu rugo rwawe, nta kibuza afite mu rugo rwawe, nta bubasha afite ku mugabo wawe, nta bubasha afite ku bana bawe, nta bubasha afite ku byawe. Haguruka umubwire ngo nta bubasha afite mu buzima bwaje. Gira uwo mutwaro, bigirira umutwaro, bikuraza ishinga, urara utaryamye. Haguruka ugwane. Bene data, intsinzi igihe cyose intsinzi biradusaba kugwana. Haleluya. Nehemiya yarahagurutse, haleluya, aragwana intambara. Haleluya, haragwana. Imana kiriya gisagara cubaka kandi Yesu Kristo abahezagire cyane. Haguruka ubere Aroni wanyu. Imana yabwiye Mose ngo utuma Yosuwa waje kugwana. Aroni na Huri bazitse ku musozi, bahagarare mu gihengeri, dusenge Yosuwa nawe agwane. Semen amen. Ndakwifurije guhaguruka ka Epafra, ndakwifurije kuba Huri na Aroni wanyu. Wange ko Satani aza gutera ibyo wanyu ubona. Hariho umugabane udasanzwe bavandimwe uzoronka mu gihe uzohaguruka kugwana. Yaravuze ijambo ryiza ngo tumugwanye nawe azaduhunga. Tumugwanye nawe azaduhunga. Ni igisuma. Yohana yaranditse ngo icyamuzanye n'ukwiba, n'ukwica, no gutikiza. Ariko Kristo yaraje ngo zironke ubugingo kandi ubugingo busagutse. Reka tumureke, titumwemere ko twiba tumubona. Ntatwiba ibyacu tumubona, ntatwiba ubugingo, ntatwiba amasengesho bamubona. Haguruka ugwanira ibyawe, ugwanira ubugingo bwawe, ugwanira abana bawe, ugwanira Imana yaguhaye, ugwanira umugisha uri mu kiganza cyawe. Nutawugwanira Satani aruhiga ku murango no mu ijoro. Haguruka ugwanire ibyawe. Reka ndagusengere. Data, mu izina rya Kristo Yesu, Epafra yagwaniye itorero ry'Ikolosayi. Duhuye umutima natwo kugwanira ibyacu, dugwanire ubugingo, tugwanire Satani ntatwinjirane. Yeremiya yavuze ngo uzotwubaka natwe tuba twubakitse. Hari ibihengeri biri iwacu, hari ibihengeri mu miryango yacu, hari ibihengeri. Duha imbaraga zo gusubira zo gusana, dusubire dusane aho yasenye, dusubire dusane. Haleluya. Duha imbaraga zo gusubira gusana. Bwana, haleluya. Urakoze Mana. Sengeye umuntu wese Satani yaje gusenya umubiri wiwe, gusenya ibyiwe, gusenya urugo rwe. Ndavuze ngo Satani nta bubasha ufise muri uyu muryango, nta bubasha ufise muri uyu mubiri, nta bubasha ufise mu kazi kiwe, nta bubasha ufise mu izina rya Kristo Yesu. Ndavuze ngo nta bubasha ufise. Haleluya. Ikiganza cyiza cy'Imana kibe kuri mwene data yo kuranumviriza uyu munsi. Uturemere ishimwe, uturemere impundu mu izina rya Yesu mwami wacu. Amen. Yesu abahezagire.